uretse n'indi kintu maze kubona ico twifuza sico turonka ndi single kandi ntaronkeneye nta searching ntaronkeneye kubera ukene aba video kumposte nabonye ngo ugasanga umukobwa cyangwa umugabo muremure yongera akaba mugufi ngo aterura ivyuma akora mu banki none ngo umwanya wo gukora mu banki no guterura ivyuma abirongera nshaka kuri uri muri aho tubiha umwanya niko bacumi nece mfatiye nko ku munsi ese mbara nk'abantu batanu bonyene sishobora kubabura no kubikora ko n'ibintu bibiri bitandukanye hari kubivuga ntubishikane hari no kubivuga bigaherera mu nzi bon hari no kubivuga ukabishikana rero kumenya uwo muntu azovuga akabishikana biragoye cyane so nta bugenzi bwale nase ashaka kutuba bagenzi tuba bagenzi nko kwa kera nakumwe kwa kera vuba mije ntabwo nenda bifitiye ashaka nawe ko tuba basi tuzoba basi STV, every story matters. You already know my people. It's another day, it's another blessing. Ni bon. Ujewe ni kiganiro no munsi kabisa. Sinaga presentation hanyuma ucutanga ko twenga kwe. Ni buti ibintu byabaye yaciye numva no twenga. Ibintu byagiye birabo. Yisi bakunzi ba STV. Ndarongeje cyane kubundi munsi uri hejuru. Turi kumwe imbere yacu n'umuntu agira amaye mukumbuye cyane. Ntamerutse kubona ari we Nene gote Nene. Sawa. Meze neza. Cyane koze. Cyane kwezi. No meze neza. Jemeze bien kwezi ndashima. Amakuru ya. Meze ndashima. Ndamukiriza abakunzi ba STV n'abakunzi nabonye ko hari abantu bagukurikirana cyane. Bandamukiriza. Tarabukije abakunzi ba STV. Nizere ko muri yose meze neza meze neza cyane goye. Kurusha mu byibaza. Bya vrai. Cyane goye. Kuva cagihe mubona na Alem ibintu byarahindutse cyane wabonye ko ibintu byarahindutse kubera iki turakeneye kumenya changement yabaye ujya musoro unezere wari kuratwenga no munsi nyene bimehe antukangira aho yibagiye ibintu byinshi bo bivanye n'ivyo niyibagije nivyo byari bimereye nabi 80% ariko ubu warihaye amahoro cyane gose cyane gose none sasa jewe yani naramubuze uravyumva yani naramubuze naramurondeye ndarondera mugasinge ndamubona ubu yani muretse kuvugana ko naleme bataravugana ntiduretse kuvugana vraiment kandi rero shansho shaka gusaba uzi kumpamagaye ntuzose kumbira ikintu shaya ndagusaba sishaka kumvira ibintu byane mu matwi yanjye kubera byane byaraheze jewe nawe byaraheze sishaka no kumva mu matwi yanjye rero sasa uraronsondi muhungu akanyiri bagiye yani no sikuvuga ko nosundi muhungu genre sishaka gusubira mu byayane nyine byaraheze kubwiye ko byaraheze nishaka no kumva mu matwi uzi kumpamagaye uzi kumpamagara ufite ibindi bintu kuri mbaza ariko rero twirengagize yuko mu bihe byaheze hari ibyo mwaciyemo udashobora twarabiciye ariko byaraheze bizigwa yuko ntushaka impamvu yo kubigarukamo ntushaka gusubira kubona na sindabishaka ntabyo nifuza nene mugabo nawe ngira haraje undi muntu ko yaje nane kuntu sigaye mbona utagashingira mfise mu diaspora fismoke oya bivana nyene n'ukuntu isigaye beze ubu sigaye numva ndamahoro nyene ndorohewe cyane kubera ntakicimvira ibintu byayane kuko iyo ndavyimvire ndabundi muntu ariko ubu kubera nabivuyemo nabihevye nanamwibagiye none uribagiye amajambo wavuze wa munsi ndagusanga ntusubire mu ivyo bintu rero kuko ko vyahetse simba shaka no kuvyiyumviye ego vyarabaye ntavyo mpaririye vyarabaye ariko vyarahetse contact yiwe nta niyo mfise nayisiprime umva nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe genre ikintu cyose cyo tuma ndamwiyumvira cenkamwiruka nico nakeneye Aleme niyo mpamvu wunda amahoro menshi Aleme urumva bisigura yuko ni ipambanira ukwiwe none ubu Aleme kubera mwari abagenzi kera ubu nta bugenzi bwo sura kwa abishaka atabishaka je vya vrai nukuri kw'Imana mugabo none gashaho kege muri abagenzi bamweretse yani siko urumva ko mwatandukanije gushaba buri abantu baratandukanye jewe nta bugenzi bwale nase ashaka kutuba abagenzi tuba abagenzi nko mu kwa kera nakumwe kwa kera vuba je ntabwo nenda bifitiye ashaka nawe ko tuba basi tuzoba basi sigura ko no munsi no kwino saha bisigura yuko ni nari single single kandi ntaronkeneye nta searching ntaronkeneye kubera none nk'ubu hariya nk'umuntu aje nko gupropose n'ibyo ukunda
ntizokundana gato kubera nyine ata bintu by'inkundo ashaka gusubiramo utegekanya ngo gusubira mu gihe ari basi ubu si bizoshikaje bigatubirana nyine nk'ubu Jean basi nk'umuhungu basi w'indoto zawe ndakubaje nk'umuhungu w'indoto zawe n'uwawe uretse n'indi kintu maze kubona ico twifuza sico turonka turi muri abandi bakeneye ngo ateruye ibyuma bakora mu ibanki uko no ndamushaka muremure mugufinya afite amaboko sinzi ko urabibona amajode y'abo bakeneye bakunda abangu bagufinya ko ndabangu kuvuga ati shaka umuhungu muremure ngata ndo umuhungu mugufi jewe bwo shaka umuhungu mugufi ngata ndo muremure kenshi na kenshi turonka abo dukeneye usanga wikitse usanga ufise mugufi ya urutwe ubona iyo mihetagira unyaturiye ndabizokubeka ukeneye abanga video ko mposte nabonye ngo ugasanga umugabo muremure yongera akaba mugufi ngo aterura ivyuma akora mu ibanki none ngo umwanya wo gukora mu ibanki no guterura ivyuma abirongera nshaka uri muri aho wowe uvuga ati wije no twifuza dance turifuza kandi twifuza okijirire sasa none ko ndashaka ukeneye ufuza umuntu ameze gute wogireranije gereranye ariko siko ukoresha ndabonka oya bon gereranya nk'ushaka basi no bwa gute muremure umuboga w'inzobe niwe kuyaje w'inzobe mugabo gusa si kuvuga ko cyo ndabonka imana bavuga ngo bangu b'inzobe wapi bangu b'inzobe nkurape Mungu wenzao napi? Kyantore wowe rero urumva. Afasha mwara nk'inka. Bande babuki. Nane ko ro mushinya yarafite inzobe. Cyangwa niyo mbona kugira ati ibyo dukeneye si byo turonka. Aho ushobora gusanga nk'uri kurasanga w'inzobe ugasanga uronse. Ko usanga ndose wundi mugufi ya nkuko navuze ati ngene umuremure w'inzobe agangutse. Usanga ndose mugufi ndabura. Ego mwana mubi. Mugufi yenye. Okay. So, rega rero tufate nuzenya Nene tufate nko ari nko muri weekend ya Nene ayipasa gute? Bon, bivana na munsi mbadiye. Monde burimo. Genre ukunda kugendana n'abantu bafise quality imeze gute? Basi Jean ukunda kugendana basi haraba bakunda kugendana na Jean bati genda kunda kubandi muri cercle y'abahungu ko rusanga ari babire nanka ibintu by'insaku mbwa abandi nabo gavuga ati abakobwa baba copine turasohokana araho kategori imeze sewe novuga mu uko mbayeho nyambara abakobwa benshi bageze bande fils barenga batatu donc nkavuga ati nibo bamenye kwa mibande urumva ntibarenga nka batatu rero sinovuga ati ngo nkunda kujana kwishika nkunda kwandi mu bahungu cyangwa bakobwa sinovuga kuko Jeff abagenzi bande batatu babakobwa udasanze muri kumwe aribo turi kunye dusanga ndi muhira udasanze ndi muhira udusanga twasohotse n'abagenzi bande sinovuga ati nkunda kuntu kandi ibintu bigiye bitandukanye donc urumva bivana na monde burimo okay fati nka weekend nyene hari gihemba numva nyene nkeneye kuja nko kumucanga ukaba uri allonge neza hari igihe mijana cenyene wenyene cenyene nkavuga ati bon ukavuga ati ugishaka guciringa wenyene cenyene ngapowa sasa niho byavuye niho bya nariyumviriye ndavuga ati Kenshi bakunda kuvuga ati nguye giye ku musenyi ngukiyumvira hari ibintu kenshi na kenshi ukunda kuyumvira ugasanga ubitoreye inyishu utari wibaza ko ubitoreye inyishu kubera ko kundi uri wenyene uri kuriyumvira Jean kajya kayaga ibyo ubona bitandukanye n'ibyo wari ubona ko ubikura kuruzi uniyumvira ko wenyene alors mbere nyine narakiyandisha nacenyene ndiyumvira uramedita uriyumvira yuko nyene ko bidakwiye ko amandiko ndisemba umuhungu ko bidakwiye ko amandiko ndiri kwinyuma w'umuhungu yenda vyimfira ndabona kandi umuhungu wibye subiremwo nene Kristo sana abantu batukurikirana bavuga tujya mukobwa narabonye mu commentaire ndasoma mu commentaire cyane bandika byose narabishyize hamwe ndavyiyumvira kumusenye ndimbira ati none kugira nikize iki kintu nabigenze gute ndabiraba neza ndavuga ati sha ko biri kose ndakwiye
kuba kure yavyo kuko plus tuba kure yavyo niko nzovyibagira tuzafashikiye kirekire cyane vraiment kuvyikura ariko ubu no bwa uramahoro ni kuri namahoro menshi nta muntu ubu vuze yanda muva ngo ari kindi kintu nyene bisanzwe nta muntu araza inbox none kuva mu hebaniye canke iki ni benshi cyane niyo mpamvu ndagenda kugira ati miye nta nivyo nkeneye abanyatikira ni benshi cyane navyo keneye mugabo hari n'abashimira akambwira ati warakoze kuba waravuye muri ibyo bintu bitari bikobereye na gato y'ibiki n'ibiki nk'abandi nabo baguma ntabagusaba urukundo canke iki n'iki urumva ko bobura kweye ntibobura vyo birumvikana mugabo bose babwira nyene yuko bidakunda donc ndaciyumvira ko uracirondeza canke uracarondera ndacirondeza je nyene ubwanje menye uko nkwiye kugenda none nkoza nawe avuga ati je shaka nyene ibintu bya projet mariage iki nivyo bakunda navyo nyene kubivuga no kubikora ko ni ibintu bibiri bitandukanye hari kubivuga ntubishikane hari no kubivuga bigaherera mu nzi bon hari no kubivuga ukabishikana rero kumenya uwo muntu azovuga akabishikana biragoye cyane sana bisaba ubige ni mu biri nk'umwaka wose ubikora mwiga araba bivuga ntibabishitse hari bivuga bakabishitsa rero kumenya ubivuga kandi bikunda gukora aba diaspora ashobora gukundana wita hanyuma ugasanga ntaje nibo bakunda kubikura cyane n'abaroka arasigaye uyo usivye n'aba diaspora kenshi aba diaspora ahubwo nibo bavuga bakabishitsa kuko mu diaspora arakubwiye ati turakundanye ninaza nzoshika tugira mariage rero amaze gushika nta n'ikindi kintu baje kugira cyane cyane no kuri famille yiwe no gusiga ahasize umugore mu Burundi abantu benshi badakunda kubishitsa niho ndi nyusanga n'abaesco bashaka gutakariza ubuzima canke arico bashaka kuri wewe arico bashaka gutakaza ubuzima donc urumva we nawe uri kuriga muri abo bantu bose muri ayo maka yose uri kurayiga aho ushobora kandi ubimbwiye sindakwankira ndakubwiye ati tubihe umwanya tuvyige none haje nka seti nabone babwira mu bihe umwanya tubihe umwanya niko bacumi none mfatiye nko ku munsi ndetse mbara nk'abantu batanu bonyene sishobora kubabura kandi batandukanye se babandi bashira sacha ujuma nje nyene ni atara sishobora kubabura vraiment kandi siku bose ndabankira bon kuko usanga wundi wankiye ari wazogaruka usanga no kubereye umugenzi ya agatanga ukubutse uribuke kengene wangaya rero ndaraba kubagira ati sindabashaka sinabakeneye cyangwa kubishora nabi ahubwo ati reka tubihe umwanya tubiyage plus ko bizogenda biraba niko tuzobitorera inyishu aho fete ubu rero muri no mwanya uri muri nka pause muri pause yo kuraba uwo dukwiye kujana nawe umaze gukomeretsa kangahe mu rukundo ganene nofuka ko riri nimo ryonyene nimo ryayane canke nimo ryayane ryonyene Dico kintu novuga si nta kindi kintu kandi byaranyigishije cyane byakomerekeje uko abandi bitahora bibakomeretsa impanuro woha nk'abantu bashobora gusha bariko baraca muri izo situation ni nkiya kugira bashobore nabo nyene kugira kuva muri izo situation ko wazivuyemo fatiye kuvyo nagendeye umuhungu ni wamukunda ntuzotinya kubimubwira kuko ni watinya kubimubwira azobona ko umukunda kandi ikikunda gudushikira kesha abakobwa iyo umuhungu mugiye kumukunda ego aremera yabonye ko umukunda akazara gukora amafuti ko yabonye ko umukunda atoguyeho akazara aja mu bandi akubwa ati n'ubundi nubwo yoje mu bandi ndagarukana nyakira kubera ko nabonye none umva bo kwa mabayivuga reka ndakubwire igituma twe ndabivuga nico je nakoreye ko kenshi yandi sinashaka kumubwira aho ndamukunda kuko iyo ndamubwiye aho ndamukunda Deho makora bya bindi nyene akaza kuko yavuga ati nuje n'ubwo n'ama bakobwa n'ubwo ngenda hehe ndagarukanya kiko ko ndabizi ko nkunda niyo mpamvu nagerageza kubimuhisha kenshi urumva rero ico no hanura coje ntuze kugerereka kumukunda kuko plus zo kumwereka kumukunda azokugara ko ego nubwo azoba gukunda ntibizomubuza kuja mu bandi bakobwa kubera karabizi nubwo azogendayo azogaruka avuga ati zagentswe nuko kumbabarira kuko zabizi kutegereza kumubabarira ego uzomukunde agume abisha nubwo azokora amakosa ntuzomwereka ko ushavuye kuko ni wamwereka ko ushavuye azovuga ati arankunda kuko yatankunda ntiyari gushavurira yo niyabikora rero
ntuzi kugira bimwereka cyane gose kuko yabona ko utamushavurira azovuga ati bwabundire na nankunda reka ndangure ndamwiyegereze ndabe ko byoza kuko bizoba bisanzwe bikurimo azuza kubwira ati ndagukunda ko nawe byabikurimo ugati cyane gusira ngo ndakura rero ntimuzo kwirigera mwereka kumukunda kuko cyane natwize cyane ari bene ya bisigura yuko ushobora umukobwa akunda umuhungu ntabimubwire byigumizemwo uzovyigo ego hama bimweretse majeste kuko nubwo uzoyimwereka uzobira nubwo uzobimwereka azozara ego hari gihe azokwemera akavuga ati nivyo birakwiye ko dukundana ariko ntazokumereye kubera gukunda azoba kwemereye kubera ko azoza mu bandi ahagusanga we ico azokwemereye ko mu bisanzwe ni kuza araguprofita ibintu karakazo bakeneye ko azoba yakonye ingene meze azobona ko umukunda atakira kimwe wamwiba kuko biragoye cyane tuvuga ko n'abahungu baprofita abahungu tuvyibutse profita abahungu gute reka ivyo tubitse kubashigama yaba ko abakobwa baprofita umuhungu nari babaho ntubizi ugasanga genre la meuf aje kumuronderera kubera icyo afite canke iki ugasanga ariko amuronderera nk'amahera canke iki niki tunane nutsko biraba navyo nyine ivyo bibaho je ndiko mvuga par y'abakobwa okay bisigura yuko nta kwerekana urukundo no kudiminuwa kugira umuhungu atagusuzugura atagusuzugura nyene atanakugara kenshi ndakesha aranakugaya naga telefone agakupa kwa bati nuko ndamukupa nuko ngira iki bwa namwe rero sasa abakobwa namwe mwabone iyo mwabonye ko umuhungu namwe abakunda ibana hasigara bya bindi muri kuri call gaza wumva azize mu kamodave ngo tu gusingo ndakumva ivyo navyo birakunda gushika nese nyene diko ndavuga erega ko mumbezera ati niko tumeze sije ko ari ibintu bitandukaniye birumvikana cyane gose Nene nibaza yuko none nakajambo ugenda ubwiye yane ko nimba ariko arakwikana kino kiganiro Udisuko reka naragikurikirana bazi cyo tumaze gukora ataranandika tarara telefone je sinzi tingira giye kutamenya barongo kuva alemaje giremeye ko alemaje avuga je abakobwa bazomfata banyice bankoranira ati reka mpunge gusa vraiment yani wimva amahoro aho uri yavye amakuru yuko wimva amahoro vraiment ntanzi ko tugufitiye ntashe tugufitiye nani cyo tuzogukorera kintu ico wakoze tubona gushimira gushika n'uyu mwanya baratwigishije cyane kuri twabakobwa baratwishe cyane gose batwigisha komeye cyane rero ahubwo nubwo twokubona ntacu nitwogutuka cyangwa tugushwa ntabwo twogushimira bikuze tukanamwicarika twamugura akantu ko yaratwigishije ibintu byinshi cyane ntaje ndavuga ko n'iryambe nangiye nko mu rukundo bigeze hajya hose gusa arayigisha ahubwo nico namushimira dukuri yumva amahoro yumva atekaniwe mu mutima ahubwo yumve n'umunezero n'icyo namusabira ku Mana kuko yarakoze igikorwa gikomeye cyane nisiko waramuzoreke kundamutse ndaragukumbuye nyene tuyage nk'abagenzi ariko ivyo kundana hariya bya vrai nawe yoza n'ivyo kunda n'ukuri n'ivyo kunda ubu twibera abagenzi bakunze basti urumva yuko ukuntu bimeze ati Nene ntagishaka yanavuga ati ubu naho twohura akeneye ubugenzi akeneye ubugenzi nta kindi rero sasa je nibaza yuko twugarukiriza ngaje ndagushimiye yuko wana wanyitavye kandi nawe dukoze iganiro nakurondeye narusha yaravye byabakunzi ba Steve shobora kubabwira so bakunze Steve reka ndabashimire mu mashoro kudukurikirana yari Nene muri ya content nyene turashimana n'abantu babandanya bakomenta babandanya bagira ama partage gusabaga bajye kunuka yani barazi yuko kweri bitazogira biragoye baje urukundo ni hatari ese bakunzi ba Steve dusura mu kindi kiganiro ciao STV every story matters.